uri mu rukundo ukundanye n'umukobwa amezi n'ayandi arashize ariko ukabona mu minsi mikeya mwari mu rukundo rumeze neza ariko ukabona ibintu vyose birazamvye, ibintu birasenyutse, atakosa na rimwe rigaragara ubona wakoze, ariko ukabona wowe muhungu umukobwa mwakundana arahindutse mu mwanya muto, araguhindutse ameze nk'umuntu akwibagiye kandi mwahora mukundana. Akenshi ibi rero n'agakino abakobwa bagize imisi barimo canke n'agakino bagize imisi bakora, ugasanga umukobwa murakundana ntashaka kugutakaza kandi ntashaka kugukunda ngo abikwereke, ariko uyu munsi ukabona kweretse yuko yagupfiriye, yagushuhiye cane, hama bwaca ejo ugasanga umenga siho uri, umenga yanakwibagiye, akakuvugisha ibisanzwe ariko ejo mwamye muvugana neza, ukibaza impamvu yatumye atakuvugisha neza kandi ejo mutashwanya atakosa na rimwe, bikakuyobera. Canke wabona ejo mwaravuganye neza, muhana gahunda, muvugana ibintu vyinshi, ariko bwaca ukamubaza ukabona vya bintu yarashuhiye ejo ntabishuhiye. Ibi rero akenshi abahungu ntibabishobora kubimenya, ariko akenshi n'imikino y'abakobwa canke ni game zigezweho mu rukundo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira uburyo bune canke ibintu bine ushobora gukoresha mu gukosora umukobwa akubesha akina n'amarangamutima yawe. Nimba ushaka kumukosora wowe musore, bikore muri ubu buryo. Ico usabwa gukora rero niki: nimba wisanze hano hantu uri mushasha, urasabwa gukora subscribe canke sabone kugira ngo tubandanye tubana buri munsi aha kuri G4G. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Bro, ikintu rero ca mbere ugomba kumenya mw'uyu mukino, uragomba kumenya ibimenyetso vy'uyu mukino ingene biba bimeze, kubera yuko imbere yuko umenya umuti uragomba kumenya ingwara. Ibimenyetso vy'aba bakobwa canke aba bantu muba musohokana bakakugira ibintu nk'ibi, ni ngombwa yuko umenya ibimenyetso vy'uyu mukino. Swat ukavuga ati ndahindura umukino canke ndashiraho amategeko y'umukino, canke ukavuga ati reka nanje nkine nk'abandi bose, ariko ukabaho ubizi yuko nawe aragakino uriko urakina, ariko ntuje mu mukino utabizi. Icambere nuko umukobwa ariko akina iyi mikino canke ariko gukina iyi mikino mu rukundo, ni wa wundi usanga uwo munsi ubona yasaze ari mu rukundo, akwandikira nyuma y'amasaha abiri akubwira ibi na biriya, imitoma yamurenze, hanyuma umunsi ukurikira ugasanga arahoze cane, kuvuga na hello waraye neza mu gitondo bikamunanira, bigasa nkaho umenga yakwibagiye, bigasa nkaho umenga ntukiriho, nta cabaye, ntimwavuganye nabi, mbese ejo mwasezeranye neza, uramubwira good night, murana neza, ariko bwaca ukabona umunsi wose uraheze atanakwandikiye, umunsi wose anamwandikiye ntanakwishuye, ukibaza icabaye, bikakuyobera. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umukobwa ariko arakina n'amarangamutima yawe, abashaka arabe neza yuko ubushobozi afise ku marangamutima yawe, arabe yuko ubura amahoro, arabe yuko ashobora kugusaza. Hamabona naramwifatiye. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga atabikora mu kuvugisha, ariko ugasanga atangwe gukina amasene akuyobera, ugasanga murahuye n'umuntu muri kumwe w'umusore canke w'umugabo, amuhobereye mu buryo bwimbitse nawe bugutera amakenga kugira ngo arabe reaction ugira imbere yiwe, canke nawe ugasanga atangiye kwitoraguza utuntu n'utundi kandi ejo mwariko muvugana neza. Iki ni kimwe mu bintu vyerekana umukobwa ariko arakina n'amarangamutima yawe, abashaka kuraba neza yuko agufise mu biganza. Reaction ugira nimba umubuze ubura amahoro, nimba ubuze message yiwe wota impuzu ugasara, canke ubonye ari kumwe n'uwundi muntu wogwana. Ibi ni bimwe mu bakobwa bakoresha kugira ngo arabe neza yuko umusore yamusariye, hama agende kwirata mu bandi avuga ati urya naramufashe naramusariye. Iki nico kintu ca mbere ugomba kumenya. Ikintu ca kabiri ugomba gukora umaze kubona ibimenyetso, wowe nk'umusore, kominika mu buryo buramvuye, udaciye ku ruhande, utavuze amajambo menshi, uzunguruke hirya no hino, wewe kominika mu buryo buramvuye, ube strict, uvuga ati iki kintu kubera iki, mwicaze muganire, umubaze impamvu ariko aritwara muri ubwo buryo. Ibi vyerekana yuko umusore ari mature, umusore akuze kandi ashobora guhangana n'ikibazo ico cyose ashobora guhura naco mu buzima, atari twatwana. Hanyuma nimwe mwicaza azobona yuko ariko arakinisha atari umwana, kubera yuko azobona yuko ariko arakinisha afise intego, kandi ibi nawe bizotuma bimushira muri kabaza, abone yuko wamuvumbuye.
ushobora kuba wamenye imikino ariko aragukina bitume yumva yo kubwira impamvu canke bitume yumva yo gutinya ntasubire gukinisha akakubwiza ukuri avuga ati je ndiko ndagukinisha je sindabirimo canke bimeze uku nuku ariko nuvyihorera ukaguma umwiruka inyuma umurira ati kweri kutanyandikiye je twavuganye neza uyu munsi ntuko uramvugisha kweri ukama muri ivyo uca ku ruhande ngongira ntunkunda ngongira nuko aho uzokwama muri iyo mikino hama usange igihe kiragiye umutima wawe warawumenaguye barawushwanyaguze usigara uvuga ngo abakobwa n'abana babi. Ikintu ca gatatu rero ukwiye gukora nk'umusore umaze kumenya umukino wiba nkawe ntukoreye ikintu kugira ngo umwishure nawe ngo ababare canke nawe ngo abone reaction yawe mu buryo wewe wipfuza kubonamo canke mu buryo we yipfuza kubonamo. Aha koresha ubwenge, nimba umwandikiye umunsi ntakwishure ntuce umwandikira kandi atarakwishura canke ntuce uvuga amajambo menshi yo nakwandikiye ndakubura none uri mubikiye ejo twavuganye neza ariko n'umunsi ushaka usange wanditse ama texte maremare kandi nawe ataragira icyo yivuzeko. Aha aya azoba ariko arabona yuko ukuteye azomenya ati uyu muntu ninamukorera iki ndashobora kumusaza, uyu muntu amarangamutima yiwe ndayafise mu kiganza, reka mbe ndakina n'umutima wiwe. Usanga izo texte zose araje arakwishuye akubwiye ati sorry nari muri ibi n'ibi wumva uratuje wumva umenga bagusutse amazi akanye ku mutima wari kurasha, ariko mu gihe wewe nawe utanguye kumwishura n'ubwenge akandika ukamwandikira yateba ukamanza ugatuza gato karaba kashobora kwishura rimwe na rimwe ukareka n'umunsi ugaca mukaraba yuko ashobora kwishura. Ariko iyo uciye umugigira ugashaka ko akwishuriraho ni hahandi ushobora gusanga utanguye guca no ku bagenzi biwe hama akazoca agenda yirata avuga ngo jewe sheri wanje ngo yambuze cyangwa ujya muhungu yambuze ngo arasara ngo bazana abanaka ngo yamaye abarondeye cyose ugasanga bariko bagutera ko blague batwenga nawe bibaza ngo urakuzwe. Iki kintu naco ugikorana ubwenge nk'umuntu w'umusore yihagaze ko avuga ati n'ubundi si wowe umukobwa wenyine uhari. Ikintu ca kane arico ca nyuma ushobora gukora umaze kubona ibimenyetso mu buzima twese tuba dufise ama principe kandi umuntu wese atagira ama principe mu buzima bwiwe usanga abantu batamubasha usanga atiyubaha. Rero no mu rukundo uba ufise ibintu ugendera ugira ikintu canke igira ibintu udashobora kwihanganira muri relation yanyu canke mu rukundo murimo, tinyuka umubwira ukuri uti jewe ibi nshobora kuvyihanganira, uti jewe ibintu iyo bigenze uko nshobora kuvyihanganira, ntegerezwa kumenya impamvu ibintu biba bimeze uko kugira ngo areke gukinisha amarangamutima yawe. Ibintu vyugurura uwundi muryango warufunze kugira ngo amenye neza yuko umuntu bari kumwe atari umuntu wo gukinisha, hanyuma bitume avuga ati hari aho ngarukira mu gukinisha amarangamutima yo uyu muntu si wo gukinisha. Kubera yuko uzosanga umukobwa iyo ari muri play canke ariko aragira rwa rukundo rwo gukinisha amarangamutima akabona umuhungu umenga ari serious cyane, bituma umukobwa atangura kuvuga ngo ujya mu muntu ari romantique ngo ujya mu muntu akinisha ngo afise ibintu byose biri seriye ngo n'urukundo rwe ruseriye. Nimba gukunda by'ukuri arashobora kuca abona yuko neza ko umuntu bakundanye canke umuntu yemereye ari umuntu ari seriye, ariko nutagira principe azoguma akinisha amarangamutima yawe usange ariko guhindura umwana muto aguhindura igikinisho ciwe ku buryo ashobora no kugutelefona aryamye avuga ati sheri wanje barangonze kugira ngo usimbe umutima umere nk'umuntu asaze kugira ngo abe aritwengera, hama wamara gushika akubwiye ko bamugongeye ugasanga si hari agacupa ati sheri wanje nagukinisha nari niryamiye. Sino umaze ko ufise principe hari ibintu umukobwa adashobora gukinisha ako kandi hariho n'ahantu adashobora kurenga avuga ati uyu muhungu yamara uyu muhungu arifise gahunda. Uko niko ushobora kwirinda abakobwa bagukinisha canke bakinisha amarangamutima yawe kugira ngo ntube agakinisho kabo ubona ko ari navyo vyeza mu muji. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy Drift kuri G4G, mubandanye mukora subscribe. Murakoze.